already know. Okay, here I get the speaker, man. Yewegaye. 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 Tú te click, mete boom. Yewegaye. 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 nakomanze umugati muri boîte nza gutaha amasaha y'isake Yewegaye. ubwo muraba amasaha abiri yacu we utuzi ivyo bidaje Yewegaye. toilet vyigu nyonga nyakajugujugu Yewegaye. paysan n'umunyagihugu yaronse inoti zose irisunga n'igitugu Rega ivyubu vyose ni nka graffiti mfise n'inama zikundaga PPP Juma na J-Pop ku musigiti muhuriye ahandi ajeke zingidi wati wenje nyuma mfatira ibintu manutse umanuke nugume nka statue Yewegaye mbajije akazina fatu inyuma boom boom isura ni futu Yewegaye. 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 Ni midnight mwanya waba gengo bakoroka bagara batagira lambo bodyguard ngo abana you can go iniga zisigaye inyuma y'umuryango yo papi ngo hello baby ndatsingana na somo gamye sweetie nukite habanyita sugar daddy ndabanonjeshe ku ruhande nkunda katikati Yewegaye. nasohokanye idemi ifise ingorane ayinyama nk'uziheruka kuri bonane akayeri no ashaka agaheniken kandi nzimwisite yirirwa ku isongo n'imeke muri party everybody shaking body taking our time we don't wanna hurt in anybody Yewegaye. gaso party mutama w'imikenyari and you must hold motive nuko nafise mane Yewegaye. 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 Benny Customs. Edgar Edu. K-Boss. Here we go, like yeah. Ni midnight mwanya waba can go bakoroka bagara batagira lambo bodyguard ngo abana you can go iniga zisigaye inyuma y'umuryango papi ngo hello baby ndatsingana na somo gamye sweetie Yewegaye. tukite habanyita sugar daddy ndabanonjeshe ku ruhande nkunda katikati aginyama nk'uziheruka kuri bonane ngo akayeri ntongo ashaka agaheniken kandi zimwe site yirirwa ku isongo n'imeke muri party everybody shaking body taking our time we don't wanna hurt in anybody gasupari mutama w'imikenyari and you must hold motive nuko nafise mane Yewegaye. Iyo ni remix. Sasa kama vyovisi kumenya ngo byavukana muri Trezor ndi Rappyboy Pacific. Pacific na bazi. Ake Pacific barenze buryo mbonera. bararize ko muranda gashira kwiba kambajije Hey. Ibintu kumenya ngo nibishasha. Sasa bazi ko ni Rappyboy. Karibu cyane ameze neza. Ego turameze neza n'ukuri namwe. Yewegaye ndameze neza. Nivyo bintu. Wapi fresh sana. Mimi niko bien. Ariko radeba sana ngamwe Blackfm sasa. Ni mambo. Trezor akunda kuza cyane ariko wowe. Kweli? Aho numbeshe. Kuraniranye je n'abafana. Umengo ya asikuta ni nivyo tubonesha amaso. Kuko yose nga Trezor je wenyene. Wazobona ndaharaye kubera naye maze. Byo turyohera gusoma. Aha rero ndagume okay. Nivyo bintu. Inyuma yakuna matsa remix. Niyo ndi mwabonetse kuganyuma mugarutse kandi n'indirimbo yanyu personal yitwa Yewegaye. Yes. Yewegaye. All right, indirimbo
je bamenda bampenda babwiye ati felicitations kwa zimeze neza cyane kuva kuri audio usha kuri video sana kabisa indirimbo ni good navuga yuko ugereje kwa nyine yakiriwe side hanga iwacu kuri black ugereje ngine abantu bayidusanga tuyivuze bako indirimbo yakiriwe neza cyane courage kandi felicitations sana murakoze cyane merci beaucoup merci beaucoup ina ndirimbo inspiration yaje gute byagenze utubwiye mushaka kwiyumva kubona ndirimbo ino ndirimbo inspiration yaje nk'ukuntu izindi zaje ofete nyine umuntu aricara akaraba akantu umuntu yokorera ko kagezweho ko korohereza bose akantu ka yewegaye urumva naka expression ko gutangara kamwe cyane gufata no kuyo ni soba cyangwa bigi para maramvuze alright indirimbo murayikoze irabayemo noneho murayikoze iraciyemo kandi ubu basi ngo felicitation nanjye vuga ati rero felicitation nkuko nyine bikwiye kuvugwa ariko kumuri nashaka kumenya mwakoze nyinshi zitandukanye mwe mwiyumvira ko itandukaniye he cyane mu byo kwandika nizo mwakoze ku bwanyu mwiyumvira ko bitandukaniye mu byo kwandika uravye umwihariko wayo wowe burya indirimbo yari yose burya ibifise sije ibifise ubutumwa rero ubutumwa bwa Yewegaye butandukanye no butumwa buri muri yo butandukanye no butumwa buri muri soba n'izindi uretse ko muri Yewegaye twibanze gose kuri situation zamaziba mu butambiro muri boîte y'umuntu asohotse mu butambiro rero twaravye bijya bintu byose by'ibisanga niko kivuga bibera mu butambiro turavyegeranya byose hama tubishira mu muziki twibwira tuti Yewegaye irinde tandukaniro no kongera ko appareil y'amajambo ari mu ndirimbo na instrumental na beat twarahinduka abantu benshi batumenyereye mu afrobeat ariko twaravuze ati reka tuze mu indi style ya trap abantu batatumenyereye iri jambo Yewegaye rikunda gukoreshwa kenshi ahatandukanye kubera iki mwashimye kurigarukana kubera ibintu bikorerwa muri ayo iyo usohotse ari ibintu bitangaje kenshi rero umuntu utangaye usanga ugaterima gakoresha cyane gose kandi n'ama lyrics yose uyumvirije neza ari muri iyo ndirimbo antukana biba bikwiriye ko agusunikira hano nyine kuri Yewegaye usanga wakavuze ati aginyama nkuziruka kuri bona Yewegaye bagutumye nkutwo cyane ndabona biga ndabati dukomeze kuko dushoboka Yewegaye cyendazi kuri ukunda gatoka kakura kandi abizi ko yemeza ko gatoka kura yes niyo mpamvu nakuretse ateza gukura uno musi nkuko baje kutuyagira kubijanye n'indirimbo irigareka kumba yari batoyi babo nagenda mbona muri video barimo afite n'amaradio yagindani bamenye kumbura n'ibyo bagiye gukundira hari yana bro reka vuga ati uko biri kose byaraciyemo kandi Imana arabikoze ariko batwigisha ngo nta nyambo ibura gahozi ngo kandi ngo ivyerade byama bifise ingorane yavyo birahura navyo nashaka kumenya mwebwe ico gihe sasa rero muri kumurategura ati haragize dutegura tugendereye mu mashusho abanyeshuri tubahagarika nuko nutwe twagiye turashimo kumwe turaba nk'ingorane ariko muravuga uti natwe no mustururukije ati twarakoze ingorane zozo urazi ko zitabura iyo uriko urakora igikorwa kenshi uhura n'intambamyi nyinshi irya shooting ibisanzwe yabaye nk'iteba gato uko twabishaka suko byagenze byabaye ngombwa ko tuyikora hafi nk'indwi zibiri video bakoze deux semaines twari ko zijyambere biranka imvura n'ibiki bya kabiri biranka ariko biza gukunda haciye indwi turasubiraho amashusho ya nyuma bisigura ngo twayikoze muri vibe zibiri zitandukanye ariko Imana ishimwe uko amashooting yose yabaye twagumanye ya nivo nyene ya vibe kwa gushuha kwa gutamba kwa kuryosha ibintu turashimire na John Ras ko Rappyboy cyane gose tunashimira buri muntu wese yakoze kuri ico gikorwa twabahaye yego burya K-Mas muhuriye kuki ne babi K-Mas ni umustiliste wacu kenshi iyo twasohotse yaba mu show yaba mu clip video araza agaheza akatwambika urazi ko umuririmbyi abakeneye kuba yambara neza iyo specialement iyo agiye imbere y'abantu benshi akeneye kuba yambara neza akifata neza urabizi nawe nkono musi niwe yabambitse oya ibyo munsi byo birumbu cha wiyungunga n'ibyo wanyu appareil ibyo byose kandi K-Mas yarabandukije gunziza no mu brother appareil ibindi byose kuko twariganye kandi twarabanye
hariyo connection nyine yarabirimbye by then now nawe yaragerageje gusa aza gusanga ibyo kwambika abantu aribyo ariyo ngabirano yiwe yego je kumbura ahubwo mu nkundire tugaruke hari akantu waruvuze ngo ajya inyama ntuziheruka kuri bonane yego je nagomba rero mfatira aho nyene ndanagusaba mu majambo arimwo umwe muri mwebwe afashe kandi afashe nawe ariko baratwumviriza aduhe inyigisho yo birimwo canke ikintu message twobona muri Yewegaye yego ubwo twabivuze nibisanga ni bya bintu ubona ukacutangara rero hari aho bishika usohokanye umudemu cyangwa umukobwa umuboss agacamo kuki umuboss agacamo kuki icyo ni gisanzwe ukamusohokana ufise akabije kawe ntiwamubwiye bije ufise ariko nawe nk'umupfasoni iyo usohokanye n'umuntu urabanza ugatuza ukaraba atmosfere ihari ibiki n'ibiki wewe uramusohokanye ufise akabije gato akomanza inkoko umuzi ko anywa kayeri cyangwa imeke navuzemo mugabo ashitse ahantu mutwaye aciye aduza ibiciro akomanza henekene urayizi ukuntu ziyimvye ibyo byose ni ibintu byigisha abo bakobwa bamenye gutahura kwiyakira munagusohokanye afuna basa namubaza ati nofata kano kuri bije ufise eske nofata kano mugabo we usanga atakubajije ati yansohokanye bisigura ko yitegura icanywa aciye agiheba anyoye ikizimvye kugira ngo petete agukomeshe sinzi petete ko ari aciye yaduka n'indi ngeso shasha urabumva ibyo byose ni ibintu by'inyigisho yego en general urumva nivyo ibirimwe n'ibisanga ariko hari n'inyebuzo kuko ibintu byose twavuze muri iyo ndirimbo byose bibaho kandi bimwe ndibaza namwe musohotse munanabibona so ku muntu yaciye abibona ati bariko barabivuga tuvuga ati nibi birakebura aba bandi babigira akantu k'inyebuzo niyo message novuga ajagira ka stop and think ibintu baririmbye reka tuvyiyumvire ko kwanza kandi nivyo basanga bakora byiyumvira kumbure nkurikiranye neza cyane insiguro n'umusenese yuko mwagerageje kuvuga cyane cyagakiye kuri bashikacu ariko none no ku bahungu basaza bacu nabo nyene bakijiranwa n'amazimwe basanga uramutumiye mugabo aciyatumira na mugenzi nta ka message mumba kumbure mu ka message twabahaye ko twovuga ko itandukanye gato je ibyanje je nari ati